Turagushimiye Mana nyine amahoro, turagukengurukiye cyane ingene twongeye kano karyo keza kugira ngo twongere guhura n'abana bene data muri kino kiganiro umutima w'ubugingo, na cyane cyane muri runo rukurikirana rwa bino biganiro twataziriye Noweli nziza. Turagushimiye cyane warakoze ko wabanye natwe mu bice byarenganye, kandi turakurikije ko n'uno munsi ubara natwe muri kino gice. None rero nushishikare ubane natwe, tugirire neza, turaguhaye ikaze Mwami Yesu, tugirire neza umuntu wese agiye gukurikirana kino kiganiro. Mana umugendere, uganirize ubugingo bwiwe, uganirize umutima wiwe, utwigishe kino kiganiro ntikize kurangira, ntikize guhera ata kintu na kimwe dukuyemo. Urakoze kuri Mana, twimuje kandi dusanganguje, tubombuje, dukujeho ibidahwanye n'ubugombe bwawe byose, maze ubugombe bwawe, ubuntu bwawe bube hano hantu, connection Mana y'ijuru ibe ahantu kugira ngo bikunde umanutse amajambo yose wipfuza kuganiriza imitima yacu bice muri rino jambo ry'uno munsi, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu no tubisabye tubyizeye, amen. Turabaramukije cyane mwebwe mwese muhisemo gukurikirana Ntamvuridahita TV. Amahoro y'Imana ashishikare gushimira imitima yanyu. Turabahaye kandi ikaze muri kino kiganiro cyacu umutima w'ubugingo c'uno munsi, aho turamutse tuganira ku gice ca kane muri bya biganiro tumaze n'iminsi twataze ngo Noweli nziza. Mu gice ca gatatu ca bino biganiro twabonye ubuheruka ikiganiro cavuga ngo Yesu Kristo ninde by'ukuri. Uno munsi naho turabira hamwe igice ca kane citwa Abamarayika mw'ivuka rya Yesu. Murumva ko tumaze kurabira hamwe ibice bitatu byose. Uno munsi tugomba kurabira hamwe igice ca kane ico dutangura, kubera kandi ko kino gice ca kane cagutse cane, twabonye tutoshobora kukivuga cose ngo tukivuge mu kiganiro kimwe, hanyuma duca duhitamo kukigaburamwo uduce dutanu, aho tuzobashikiriza agace kamwe kamwe kose tuzogakorera ikiganiro cako. Ni ukuvuga rero kino gice ca kane canke se kino kigabane ca kane kivuga ngo Abamarayika mw'ivuka rya Yesu Kristo kirimwo ibiganiro bitanu. No munsi rero tugomba gutangura kino kigabane kirimwo ibiganiro bitanu. Mu ntangamarara hari igihe twavuga mu gice ca mbere, kumbura batararaba bino biganiro mwofata umwanya mukabiraba, batashoboye kuraba igice ca mbere n'icya kabiri n'icya gatatu biriko kuri runo rubuga rwa Ntamvuridahita, mwofata akanya mukabiraba kugira ngo bikunde. Turiko turavuga ibyo tugezeko, mwumve n'ibyo twagize ntitwamaze kurengana, kubera ko bigenda byuzuzanya twaramaze kubivuga. Vyoba vyiza gusumba, kuko birashoboka yuko ino video ubonye yitereyemwo hama ugaciraba, ariko mugabo utazi ko hariho ibindi bice, hariho ibindi bice bitatu byose muzofate akanya mu birabe kugira ngo bikunde. Izi nyigisho zigenda zuzuzanya, mwumve iyo zahereye, hanyuma muze mumenye cyangwa se mubone n'aho zizoherera cyangwa zizogarukira. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero nk'uko mubibona kandi nk'uko mubimenyereye, muturamenya na jewe Jean Imana irambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro umutima w'ubugingo, kandi nkaba ari jewe nsanzwe ndakibashikiriza. Muri iki gice ca kane rero turabira hamwe uduce dutanu, kuko twamaze kubivuga yuko kino gice ca kane kigizwe n'uduce dutanu. Rero muri kino gice ca kane turabira hamwe uduce dutanu, ni ukuvuga twakigabuyemo uduce dutanu, aho agace ka mbere muri kino kigabane twataziriye ngo Abamarayika mw'ivuka rya Yesu. Agace ka mbere kavuga ngo Umumalayika Gaburiyeli kwa Mariya. Ni ukuvuga ikiganiro ca mbere muri bino biganiro bitanu bigize iyi chapitre ya kane cyangwa se kino kigabane ca kane. Agace ka mbere kavuga ngo Umumalayika Gaburiyeli kwa Mariya. Agace ka kabiri nako kavuga ngo Umumalayika kwa Yosefu canke kwa Yosefu, kumbure bivanye n'isomo bamwe basoma canke n'abandi basoma canke se n'ingene iryo zina barivuga. Hanyuma agace ka gatatu nako twakavuze canke twakise ngo Umumalayika abibarira abungere.
agace ka kane nako muri bino bice bitanu bigize kino kigabane ca kane, agace ka kane kavuga ngo umumalayika aburira abanyabwenge b'inyenyeri. Hanyuma agace ka gatanu twabayivuze hariya mu ntangamarara yuko kazoba kagizwe n'uduce tubiri twa nyuma, aho utwo duce tubiri twa nyuma rero tugizwe n'agace kamwe kavuga ngo umumalayika abwira Yosefu guhungisha umwana. Ako gace kare tuzoca tugafatanya n'agace ka nyuma kavuga ngo umumalayika abwira Yosefu guhunguka. Guhunga no guhunguka tuzobifataniriza hamwe turabe ico umumalayika yabivuze ko. Imana yacu nihimbazwe. Abamarayika rero turavye, abamarayika baragize uruhara rudasanzwe mwivuka, mu gushira mu ngiro ivuka rya Yesu Kristo. Aho twitegereje dusanga bakoze ibikorwa bidasanzwe. Muri kino gihe Yesu yavuka, abamarayika bari bafise role idasanzwe, bari bafise igikorwa kidasanzwe. Aho turavye dusanga ari ibikorwa bibiri bikuru bakoze. Igikorwa ca mbere bakoze mu minsi Yesu yavukiyemwo, dusanga abamarayika baragizwe abamesaje, abatanga ubutumwa, abamenyesha ubutumwa buvuga yuko Yesu yavutse. Usanga bagiye bakora igikorwa cyo kumenyekanisha ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo aha na hariya, bivanye n'aho byari bikenewe cyane rwose gusumba, kuko kimwe cyose kihabaye intumbero cyangwa se hariho intumbero, hariho n'imvo n'imvano ituma ico kintu kiba. Rero abamarayika baragize uruhara rudasanzwe mu kumenyekanisha ukuvuka kwa Yesu. Kandi ushishikaye kuraba neza usanga ugize umwihwezo, ahandi naho abamarayika barabaye ababura imburizi, batanga imburi igihe cyose habayeho umugambi ugamije kurwanya iri vuka rya Yesu muri kino gihe cyo kuvuka kwiwe, cyane mbere igihe cyose hari habaye umugambi wa Satani wo kubangamira ugukura k'uyu mwana Yesu Kristo yari yavutse ngo abe umucunguzi. Kuko n'inyuma yo kuvuka kwiwe harabayeho ibimurondera kugira ngo apfe. Murazi yuko kumbura abakunda gusoma Bibiliya, habaye kwica abana bose bari bafise imyaka itarenga imyaka 2. Umwami Herode aharuye igihe yumvitiye amakuru ko hari umwami yavutse, avuga ati abana bose batararenza imyaka 2 bose mu bice. Kubutyo rero uyu mwana yavutse bavuga ngo ni umwami azoce agwamwo. Rero abamarayika baragize urwo ruhara rudasanzwe mu kumenyekanisha ukuvuka kwa Yesu Kristo, bongera bagira uruhara rudasanzwe mu kuburira, mu gutanga imburi igihe cyose habayeho umugambi mubi wo kubangamira ugukura no kubaho k'uyu mucunguzi wacu Yesu Kristo. Twagomba dusome rero amajambo duhava twishimikiza uyu munsi mu kiganiro cacu umutima w'ubugingo cuno munsi, aho tugomba duce tugira ko rero turabire hamwe agace ka mbere muri twa duce dutanu twavuga yuko tugize kino gice ca kane. Ako gace ka mbere rero nako twabonye kavuga ngo umumalayika Gaburiyeli kwa Mariya, Imana yacu nihimbaza. Tugomba turabire hamwe rero, mbega uyu mumalayika Gaburiyeli kwa Mariya yaharondera iki? Yagenzwa n'amaki? Byagenze gute? Habaye iki? Bayaze bahuza cyangwa ntibayaze bahuza? Uyu mumalayika yavuye mu ijuru akaza kwa Mariya, ibyo byo byari biki? Yarazanywe n'iki? Yagenzwa n'iki? Yagenzwa n'amahoro? Yagenzwa n'ijambo nyabaki? Reka rero dusome amajambo twishimikiza muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, aho dusoma amajambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Tuca dusoma igice ca mbere duhere ku murongo wa 26 tugeze ku murongo wa 38. Aho naho havuga amajambo y'umutwe avuga ngo Gaburiyeli abwira Mariya
yuko azovyara Yesu. Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumalayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu muryango wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Ku murongo wa 28 yinjira, ni ukuvuga marayika yinjira ahari aho Mariya ari, aramubwira ati n'amahoro, ugirira ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima, ni ukuvuga Mariya ahagarika umutima cane w'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Umumalayika aramubwira ati ntututinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Umve, uzosama inda uvyara umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Mariya abaza umumalayika ati ibyo bizobaho bite, ko ntaramenya icitwa umugabo? Umumalayika aramwishura ati mpwemu yera azokuzako, ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu, nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Kandi umve, Elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe, uwitwa ingumba. Uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu, kuko ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Mariya aramubwira atehe, ndi umugurano w'umwami Imana, bimbere nk'uko ijambo ryawe rivuzwe. Maze umumalayika ava aho ari aragenda. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nta n'amajambo dusomye murumva ko atari na make, nta n'amajambo tugomba kwishimikiza, tugomba guhagarara ko muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi dusomye muri buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na muganga Luka ari umuganga. Hanyuma rero tubonye ngo muri aya majambo dusomye, tubonye yuko ngo hari mu kwezi kwa gatandatu aho umumalayika Gaburiyeli yatumwa n'Imana ngo agende mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti, aho inkumi yitwa Mariya iba. Iyo nkumi nayo ikaba yari ikowe n'umusore yitwa Yosefu akomoka mu muryango wa Dawidi. Imana yacu nihimbazwe. Umumalayika rero arahaguruka agenda, iyo atumwe n'umwami Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti, aragenda ajanye ubutumwa ahawe n'Imana ngo agende kubwira uyu mwigeme Mariya iby'Imana imubwiye. Aragenda no kwa Mariya ngo ba, maze agishika kwa Mariya twabonye ngo aca araramutsa. Indamukanyo yaramukije yavuze ngo n'amahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Iyo niyo ndamukanyo. Sinzi ngo Mariya yoba yari karakora uduki, sinzi ngo yoba kumbure yari ateramye wenyene, sinzi kumbure ngo yoba yari karakora udukorwa two mu nzu. Muraza bigeme kumbure atari nk'ubu ibintu byayangaye, ushobora kubona umuntu atazi no koza kumbura amasahani, atazi kumesa, atazi kugira ane, kandi ari umwigeme ageze kubaka ugwiwe, bivanye kumbure ngira ngo n'amakondisiyo yakuriyemwo n'ubuzima yakuriyemwo. Ariko tuzi neza ko mu ndero y'ikirundi umwigeme nk'uwo wumva yarageze kubaka ugwiwe, ni ukuvuga ibikorwa byo mu nzu byabazwa we.
ntiyasiganya abandi, mwene abo niba basiganya abandi, abakora nk'umuntu akuze kandi yitegurira kuzohora abikora no mu rugo rwiwe atawe arinze gusiganya. Rero umumarayika ngo ashitse, sinzi ibyo yamusanzemo Mariya, kandi ibyo ntibinakenewe cyane. Igikenewe dukorera ko n'ano majambo Bibiliya yatubwiye ngo ashitse umumarayika kwa Mariya, ataravuga ngo n'amahoro. Iyi ndamukanyo niyo bakunda kuramukanya mu Bisirayeli, ndamukanyo ivuga ngo shalom, amahoro. Aravuga rero ngo n'amahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe, Imana yacu nihimbazwe. Mariya rero abonye umumarayika, akumva ngo n'iyi ndamukanyo umumarayika amuramukije, ngo ahagarika umutima cyane, ahagarika umutima, agira ubwoba, atangura kwiyumvira ngo mbega iyi ndamukanyo ni nyabaki, iyi ndamukanyo ni isigura iki, ko atana hamwe nari bwayumve. Umumarayika agira ubwoba, ahagarika umutima, arumva yuko iyo ndamukanyo ari indamukanyo idasanzwe, arumva ko iyo ndamukanyo ari indamukanyo ifise ububasha, ifise ubushobozi, atari umwana w'umuntu asanzwe. Arumva ko iyo ndamukanyo ifise ikintu iremye muri we, arumva ko iyo ndamukanyo iremereye, arumva ko iyo ndamukanyo ifise ikintu ihindura mu bugingo bwiwe. Imana yacu nihimbazwe. Kiriya gihe mu Bisirayeli, mu ihanga ry'Abisirayeli, bobo kubona umumarayika, ubonye umumarayika akwiyeretse canke ubonekewe n'umumarayika, bobo ngo mu myizerere yabo Abayuda, Abisirayeli, ngo bafata yuko kubona umumarayika ari cyo kimwe no kubona Imana. Umumarayika kwiyeretse, ubonekewe n'umumarayika, bobo ngo umuntu abonekewe n'umumarayika yafata yuko ari cyo kimwe nuko yoba abonye Imana, ko ari nk'aho umengo abonye Imana imbona nkubone. Kubera iki? Kubera yuko umumarayika bamufata nk'umurepresenta w'Imana, ko arepresenta Imana. Imana itoza imbona nkubone, bose bopfa bakarangira. Umumarayika rero bamufata nk'umuserukizi w'Imana, bamufata yuko aserukiye Imana, bamufata yuko ari icariho c'Imana. Umumarayika bamufata nk'intumwa idasanzwe, l'envoyé spécial w'Imana, arungitswe n'Imana. Ikindi naco ngo Abisirayeli, kubera yuko kubona umumarayika byasa n'ukumengo babonye Imana imbona nkubona amaso mu yandi, ngo baca bagira ubwoba, baratinya, barajugumira. Umuntu abonye umumarayika yaca atetemera, yaca afatwa n'agatengo k'ubwoba, akagira ubwoba. Ngo kubera iki bagira ubwoba? Kubera yuko bari basanzwe bazi neza ko umumarayika adapfa guhaguruka gutyo hobyo, ko umumarayika adapfa kuva mu ijuru ngo aze mu isi nk'uwuje kugira aventure, nk'uwuje gutembera, nk'uwuje kuraba ubwiza bwo mu isi, imisozi n'imirima n'amataba n'ibiyaya n'inzuzi. Oyaye, bari bazi yuko umumarayika arinda afata urugendo akava mu ijuru akaza mu isi, azanwa n'ubutumwa spesiyale, azanwa n'ubutumwa budasanzwe, azanwa n'ubutumwa bushobora kuba bwiza n'ibyo, ariko akenshi ngo babaho biteza ahubwo ko umumarayika arinzaza yabaje guhana, yabaje gukosora ibitagenda neza, abantu bajaganije ibyaha, yabaje novuga ngo azanye inkota yo guhana, yo kurimbura, yo kwica abakoze ibyaha. Imana yacu nidutabare. Rero ico gihe baca bagira ubwoba, kuko niba baramenya ngo mbega uyu mumarayika azanywe n'iki, ngo baca bagira ubwoba, bakajugumira, bagatinya, kuko bataba bazi neza ikimuzanye, ko baba bavuga ati iyo bijya hose aje guhana ibitagenda neza. Mariya rero nawe ngo
agira ubwoba, afatwa n'agatengo k'ubwoba, yijijanye imitima. Imana yacu nihimbazwe. Ahagarika umutima niko bavuze. Guhagarika umutima ni ijambo rimwe mu bintu ngo muri meme famiye, ni ijambo ryo kugira ubwoba. Guhagarika umutima uba wumva nyine kugiza ubwoba, umutima ubusimbye. Imana yacu nidutabare. Rero Mariya nawe ngo bica bigenda gutyo. Kubera iki? Kubera yari aramukijwe indamukanya atamenyereye, kandi yari abonye umumarayika, kandi yari azi ko umumarayika atari umuntu wo gupfa kuza uko nyene hobyo. Imana yacu nihimbazwe. Afise amatsiko yo kumenya ikimuzanye umumarayika, afise amatsiko yo kumva ibyo umumarayika yabamubwira. Rero aciye yumva ngo ahubwo ngo ugire ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Imana yacu nihimbazwe. Kandi atanga ijambo rivuga ngo n'amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Muri Bibiliya rero uravye hariho intambwe canke intambuko zishika kuri 5 zakunda kuboneka mu butumwa canke mu buhanuzi buje buvuga yuko hariho umuntu w'intwari agiye kuzovuka, Imana izokoresha mu mugambi wayo. Tugiye turaraba no mu isezerano rya kera, ahantu hagiye haza ubuhanuzi, Imana ikavuga ku mwana agiye kuzovuka, azoba umuhizi, azoba aje gukoreshwa n'Imana mu mugambi wayo. Hariho ibintu bishika kuri 5 byakunda kugaragara muri ubwo buhanuzi, muri ubwo butumwa. Twagomba tubicishemo nka entre parenthèse, hama duce tugaruka rero muri ano majambo, hama duhave dusozera kubera burya ko ikiganiro twagitanguye mu kanya kizoba kirangiye. Imana yacu nihimbazwe, ntimurambirwe. Rero izo ntambwe 5 zakunda kuranga ubuhanuzi cyangwa ubutumwa, message izanwe n'umumarayika ivuga ku muntu agiye kuzovuka, Imana izokoresha mu mugambi wayo mu buryo budasanzwe. Harimo intambuko ya mbere yuko umumarayika tumwe n'Imana ngo yaraza giturumbuka mu gihe batamwiteze. Kandi murumva yuko abamarayika batakunda kuza mu isi, nta gihe na kimwe babaho babiteze. Ngo yaraza bukwi na bukwi, akaza giturumbuka, akiyereka uyu muntu canke abo bantu. Uwo mumarayika yatumwe akaza akiyereka abavyeyi canke umuvyeyi umwe muri abo bavyeyi b'uyo mwana. Turavye nko kubitwa Manowa, umumarayika yiyeretse ubwa mbere na mbere Mukamanowa amubwira iby'umwana Samusoni azovuka. Rero nk'umumarayika yaraza giturumbuka, hanyuma aje giturumbuka akiyereka abo bavyeyi. Hanyuma kandi abo bavyeyi b'uyo mwana azovuka ngo baba bari mu bihe bigoye, ibihe ngo bitabemerera kuvyara umwana. Ni ukuvuga muri bo haba hariho ingumba. Turavye kuko byagiye biraba, wasanga nko kuri Aburahamu na mukiwe hari hageze igihe Aburahamu avuga ati Sara wanje arashaje, agiye gupfa atakana ndose. Imana yacu nihimbazwe. Rero wasanga bari mu bihe bitabemerera kubyara. Wasanga kuronka ubutumwa bubabwira ko bazobyara cyangwa ko bagiye kubyara cyari kuba ari igitangaza kidasanzwe. Imana yacu nihimbazwe. Uyu mumarayika w'agataza akiyereka abo babyeyi b'uyo mwana azovuka, bari mu bihe babuze akana kandi atana ko biteze ko bazoronka. Imana yacu nihimbazwe. Hariho abana bagiye baravugwa uhereye mu isezerano rya kera, duhereye kuri Aburahamu na Sara, ingene babwiwe yuko bazovyara Isaka. Imana yacu nihimbazwe. Iyo ni nk'utubona hariya mu gitabo cy'Itanguriro, aho Imana yavuga ku kungene isezeraniye Aburahamu kuzovyara umwana Isaka. Ico gihe Aburahamu yarageze mu myaka 100 igihe Isaka yavuka, uwo mwana umwe w'ikinege babyaye. Sara nawe yarageze ku myaka 90. Nko muri kino gihe ho murazi yuko imyaka yo guca kumbure ari 45, uburengeje akaba yorenza ko mikeya, ariko ntashikana 60 ataraca. Ico ni kibaho muri kino gihe.
tuba ari igitangaza hamwe muboneka umuntu ashobora kubyara afise imyaka 60 muri no myaka yacu. Birumvikana ko ico gihe rero yari yaraciye karabaye barahebuye. Hanyuma kandi turabona mu gitabo c'abacamanza igice c'13 ku murongo wa 2 no gushika kwa 5 tuhabona n'amakuru ya Samusoni ingene umumalayika yaje akiyereka mukama Nowa igihe basezerana kuzovyara Samusoni. Aho hose tugiye turaraba turaza kubona mwizi ntambwe zishika kuri 5 nimwe yafatanya mukabisoma muzobona yuko izi ntambwe zagiye ziragaragara hamwe ugasanga habonetsemo 2 canke 3 ahandi habonetsemo zose ahandi habonetsemo zimwe. Imana yacu nidutabare. Hanyuma kandi nivyo tubona no kuri ntuzeye Zakariya na Elizabeti nabo nyene igihe basezeranirwa kuvyara Yohani umubatizi bari mu bihe nabo nyene bitabemerera kuvyara, bari bashaje, bari bageze mu za bukuru batararonka kana, kandi Zakariya yari umuherezi. Imana yacu nihimbazwe. Nivyo tubonye no kuri Mariya ingene Mariya nawe nyene ibihe yararimo ntibyari ibihe bimwemerera kubyara, ntiyari bwubaka urwiwe, ntiyari yarigeze no kuryamana n'icitwa umugabo, no kuvuga yari yarizigamye tuvuge tuti yari isugi kumbure mu yandi majambo. Rero nawe nyene yari mu bihe bitamwemerera kubyara, kwibaruka, kugira umwana. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo, rero tuvuze mu intambwe ya mbere umumalayika yazagiturumbuka akiyereka abo bavyeyi b'uyo mwana azovuka w'umuhizi. Hanyuma kandi abo bavyeyi ibyo bihe baba barimwo byaba ari ibihe bigoye bitabemerera kubyara, mbere novuga ngo baza baramaze no gutakaza ivyizigiro ko batazovyara. Ariko ubwo butumwa umumalayika azanye bugaca buza buvuguruza ibyo bari baramaze gukonfirma ko bitazokunda, ibyo ubushakashatsi bwari bwamaze kuvuga ngo aha ntibizokunda, ntibyigeze bikunda, ntibyigera bikunda, kandi ntibizigera bikunda. Ubwo butumwa umumalayika yabazanye bwaba ari ubutumwa buvuguruza ibihe bigoye barimo bitabemerera kubyara umwana kuronka ikibondo. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero icakurikira uko kwiyerekwa n'umumalayika giturumbuka ngo bwari ubwoba budasanzwe. Abo bantu biyeretswe baca bagira ngo ubwoba budasanzwe, bakagira ubwoba kubwo kubona umumalayika, kandi bazi ko umumalayika wewe atamifino. Muri kino gihe bivanye n'ibyo abana bagiye barigishwa, bivanye n'ibyo twagiye turigishwa tukiri batoya, tubwirwa ko umumalayika yambaye impuzu zera, umumalayika ari umuzungu, umumalayika ari umuntu mwiza, afise umuco, mu maso yiwe akayangana, afise amababa, ari umuntu atanabi yiwe adakora ikibi. Ndizera neza ko ngubu wumvise ngo mwikarice umumalayika yaje abantu bose bosidukana niyo nka baza kuraba umumalayika. Kubera iki? Twebwe twishiramwo yuko we wari umuntu mwiza, ahubwo umuntu wese yoza kubwirane kumwifotoza ko ngakubita agaselfie nazo yerekana yuko yari kumwe n'umumalayika. Ariko mu Bisirayeli bobo nta mifino bari basanzwe bazi ko umumalayika ari icariho c'Imana, ari intumwa idasanzwe y'Imana, ari umuntu ateye ubwoba, ari intumwa umuntu atopfa kuvogera. Imana yacu nihimbazwe. Rero gucakurikira kubona uwo mumalayika, kwiyerekwa n'uwo mumalayika, ngo baca bagira ubwoba bakavuga ati hakarabaye ko tubonye umumalayika, aha harabavye, mbega yemwe ni ibyaha noba nakoze. Bagatangura kumbure kwihanira mu mutima, Mana urambabarira, Mana urambabarira, batangura kuronda n'ivyo bokwera kumbure mu byo bakoze n'ivyo batakoze kugira ngo bagatangura kugira bakavuga ati Mana mbabarira. Kubera iki? Babonye umumalayika kandi ntibaramenya ikimuzanye. Imana yacu nihimbazwe. Iyo niyo ntambwe ya kabiri, ubwoba budasanzwe nibwo bwaca bufata abo bantu biyeretswe canke babonekewe n'umumalayika. Intambwe ya gatatu rero, umumalayika yiyeretse abantu giturumbuka, hanyuma ubwa kabiri naho baciye bagira ubwoba. Ubwa gatatu rero, intambwe ya gatatu ngo umumalayika ngo yacashikiriza ubwo butumwa avanye mu ijuru, ngo agatabwira ba bantu
ubwo butumwa abazaniye, akababwira ati yumviriza ngengwa niki nico kinzaniwe. Kandi ubwo butumwa rero baba babwiwe abo bantu ngo baca bagirane, bwaca bubagora kwakira, bwaca bumera nk'ubugoye kwakirwa na bene kububwirwa. Igituma byabagora kubwakira ubwo butumwa ni uko wasanga ari ubutumwa bunyuranye n'ukuri guhari. Bobo ukuri guhari kubabwira yuko bagiye gupfa ata mwana bavyaye, ariko haciye haza ubutumwa babwira ngo ugiye kuzovyara. Aburahamu we yabwiwe ngo uzoba sekuruza w'amahanga, uruvyaro rwawe ruzongana n'umusenyi wo ku kiyaga, uruvyaro rwawe ruzongana n'inyenyeri zo hejuru kw'ijuru, uruvyaro rwawe azoba amahanga adashobora guharurika. Mugabo yaraba ibyo abwiwe n'ubuzima rimwo agasanga ntibihuye. Rero ngo abo bantu umumalayika aca ababwira ubutumwa abazaniye, ariko ubwo butumwa ngo bikabagora cyane kubwakira no kubwizera, ngo kubera yuko ibihe bigoye baba barimwo byaba ari ibihe bibahebuza, bibakurira inkoni ku gishitsi, bibabwira ngo mwebwe karabaye ntibizokunda. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero kuri iyo ntambwe ya gatatu nyene ngo umumalayika ba bantu baciye bibazazanira, bikabagora kubyizera, bikabagora kubyakira, ngo yaca atanga umuco, yaca ababwira ingene uyu mwana azovuka, kazoza kiwe n'igikorwa azoba aje gukora mu isi, umugambi w'Imana kuri uyo mwana. Mbere ngo byaranashoboka ugasanga umumalayika agiye atanze izina, akababwira ngo uyu mwana muze mumwite gutya, igikorwa kiwe kizoba ari iki, Imana izomukoresha ibi n'ibi, azotabara abantu bizananye muri buno buryo, bizogenda uku. Mbere kuri Manowa wewe se wa Samusoni na mukiwe, umuntu kuvuga Mukamanowa, bobo babwiwe n'umumalayika ngo uyo mwana azoba umunaziri kuva akiva mu nda kwa nyina gushika umunsi azopfirako, azoba akiri umunaziri. Ngo rero kubw'ibyo ngo uzira akaziri, ntuzorwe ikiboreza na kimwe, cyane ngo ujye igihumanya. Kubera mu Bisirayeli icyo gihe hariho ibintu batemerewe gufungura byitwa ibihumanye. Icyo ngo ntitukizako, ngira ngo bibaye ngombwa twobitegurira ikiganiro cyabyo, ariko mugabo kandi ntawo bidondagura ngaha byari bihumanye ibyo bari babujijwe gufungura. Imana yacu nidutabaye. Rero ngo ukuvuga umumalayika yaca ababwira iby'uwo mwana, kazoza kiwe, igikorwa ciwe n'izina bazomwita. Hanyuma ngo uyo muntu cyangwa abo bantu babwiwe ibyo byarabagora gutahura, naho babwiye ngo muzogira uko muze musome izi nkuru zo mu Bacamanza igice cya 13 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 5, muzobona uyu Manowa ngene byagenze. Naho umugore wa Manowa yari yabwiwe ibyo azokora byose, ariko byabagoye gutahura, bibagora kwizera. Ahubwo ngo Manowa afata umwanya ngo asenga Imana yinginga ngo Mana, ngo ndakwinginze se bwirukiro wa mumalayika watuma yongera agaruke atubwire ibyo wamutumye, uyu mwana n'ingene tuzomugenda nitwamuronka. Kandi wumva yari yamubwiye ati bizogenda uko. Hama Imana iramwemerera, wa mumalayika aragaruka yongera arababwira byose abasubiramo ingene bizogenda n'ingene bakwiye kuzovyifatamo, ko badakwiye kuzojya kugihumanye. Kandi mbere ngo ntihagire n'urwembe ruzomukora ku mutwe ngo bamumwe imishatsi. Izo nkuru muzozirabe mu gitabo c'Abacamanza. Hanyuma rero kandi abo bantu wumva bashishikaye kugira akantu ko kutizera, ko gukekeranya, ngo byarashoboka ngo gacusanga ngo baciye basaba ikimenyetso, ati none ikimenyetso nikiye kizonyereka uku. Hanyuma rero mu kurangiza ngo umumalayika yarashobora gutanga cya kimenyetso, hanyuma agaca agenda agasubira mu ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Nizo ntambuko zitanu
tubonye zakunda kugaragara mu butumwa cyangwa se mu buhanuzi bwavuga umuntu w'intwari agiye kuzovuka. Imana yacu nihimbazwe. Mu guhava rero turangiza, reka tugomba tubanze tugaruka kuri ya majambo twasoma muri ca gitabo, za nkuru twasoma muri ca gitabo ca Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Twabonye ko ari igice ca mbere umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 36. Turabe ya majambo tuyagaruka imbere ko duhava turangiza, aho twabonye yuko umumalayika yatumwe n'umwami Imana akaza aje kubwira Mariya yuko azobyara Yesu Kristo. Imana yacu nihimbazwe. Muri iryo nkuru rero twabonye ko umumalayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara c'i Galilaya cyitwa Nazareti ku nkumi yitwa Mariya, ikowe n'umusore yitwa Yosefu akomoka mu muryango wa Dawidi. Imana yacu nihimbazwe. Twabonye kandi ko umumalayika Gaburiyeli yaramukije Mariya indamukanyo ataramenyereye. Hanyuma Mariya nawe yumvise iyo ndamukanyo itamenyerewe muri ico gisagara ca Nazareti, birumvikana yuko kumbura atari bwumva iyo ndamukanywa umuntu amuramukije gutyoyi. Kira none urumva ko yari yabonye n'umumalayika, karuko ko ari umumalayika amuramukije. Mariya ngo yaciye ahagarika umutima, nibyo twabonye kubw'iyo ndamukanyo ahagarika umutima, agira ubwoba, atangura kugira kwibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo n'iki isigura. Imana yacu nihimbazwe. Inyuma yo kubwira Mariya yuko azosama inda akabyara umwana w'umuhungu akamwita Yesu, Mariya yasiguze umumalayika, arabona ati none ibyo bizoshoboka bite jewe ko ntigeze icitwa umugabo, ko nkiri inkumi ntarubaka urwanje, bizogenda gute kugira ngo mbyare umwana? Umumalayika nawe aramusigurira byose ingene bizogenda. Ico kiyago rero carangijwe n'amajambo Mariya yarangirije kavuga ngo yemera, kandi aravuga ngo ehe ndumugurano w'umwami Imana, bimbere uko ijambo ryawe rivuze. Imana yacu nihimbazwe. Nane majambo asozera kino kiyago cabaye hagati ya Mariya n'umumalayika. Mariya arabwiwe, kandi ibyo abwiwe ibintu bidasanzwe, abwiwe ibintu we asanzwe azi yuko bitabaho, bidakunda, bitigeze kubaho, kandi atabona aho byuzanana. Rero umumalayika araje amuramukije indamukanyo atari bwigere yumva. Umumalayika araje amubwiye ngo shalom, n'amahoro, ugiriwe ubuntu n'umwami Imana. Aho nyine tatabura kubaza ati mbega umwami Imana angiye ubuntu nyabaki, n'ubuntu ubuhe angiriye jewe umunyantege nke, jewe umunyabyaha, jewe nkiri umwana muto, jewe no kubaka ntarubaka urwanje, jewe nkirondera ubuzima, jewe nkiriko ndahangayika. Mbega ubwo buntu ngiriwe bwoba ari ubuntu nyabaki? N'ubuntu bumeze gute? Mbega ubwo buntu urumva ko ndeja ngaho nyene byari bigoye gutahura ubwo buntu. Aca yumva kanabwiwe ngo umwami Imana ari kumwe nawe. Rero Mariya nuko kuri iyi ndamukanyo y'umumalayika atangura kwibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Hanyuma ngo acahagarika umutima ati jewe iyi ndamukanyo ntayo ndumva, ni irya mbere numvise iyi ndamukanyo. Kumbure y'abari muri kino gihe tumenye rero yuko akantu kose katuzazaniye duce tuja kuri Google. Kumbure y'abari muri kino gihe yari kuvuga ati jewe inshuro zose maze kuja kuri internet sindumva indamukanyo nk'iyo. Ubushakashatsi naco bibivuga ko, abanditsi b'ibitabo naco babivuga ko ibintu nta hamwe vyigeze. Ibi bintu mbega vyoba bisigura iki? Vyoba bigamije iki? Vyoba bitumbereye iki? Ngo ahagarika umutima kubw'iyo ndamukanyo, arazazanirwa, atangura kwibaza ico isigura n'ico igamije. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero
akiri karazazanirwa. Murumva yuko atari ibintu byatwaye umwanya muremure, bikiraho nyene umumarayika arabona yuko uyu Mariya abaye agize confusion, agize nuvuga ngo abaye mu rujijo, agize yijijanye, azazaniwe, abuze ico afata n'ico areka, adatahura neza ibyo bintu, bimusize acanganyikiwe, bimucanze mu mutwe. Urabona ko umengo biramubangiye ubwonko, nuvuga ngo biramubanze mu mutwe, biramucanze. Hanyuma ngo acarahinduka umumarayika aremesha Mariya, ahumuriza Mariya, aramubwira ngo umumarayika ku murongo wa 30 bavuga ngo umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Mariya, Imana yacu nihimbazwe. Mariya we, reka guhagarika umutima, reka kugira ubwoba, reka gutinya, kuko ubutumwa nzanye, ubutumwa nakuzaniye, ubutumwa Imana yampaye, ubutumwa nabwiwe kukuzanira, ntabwo ari ubutumwa bw'iterabwoba. Ubutumwa nahawe, naho mwebwe mwamaze kwishiramwo ko twebwe abamarayika tuba tuje guhonda inkoshi abakoze ibyaha, naho mwamaze kwishiramwo yuko turinze tuba tuzanye inkota yo guca imitwe abacumuye, naho mwamaze kwishiramwo yuko turinze tuza ataburofa, atagukina, atamikino twebwe. Ariko umve noneho, nk'uko nakubwiye, wewe ugiriwe ubuntu n'umwami Imana, umwami Imana ari kumwe nawe. Rero namaze kuvuga yuko umwami Imana ari kumwe nawe, ntaco utinya, reka gutinya Mariya, nzanye ubutumwa bwuzuye ubuntu bw'Imana, nzanye ubutumwa bukubwira yuko ugiriwe ubuntu n'umwami Imana, nzanye ubutumwa butari mu iterabwoba, nzanye ubutumwa bukuremesha, nzanye ubutumwa buri mwiziza, burimwo inkuru y'akanyamuneza. Imana yacu nihimbazwe. Aramuhumuriza, yewe Mariya, reka gutinya, reka kwiyumvira birebire, reka guhagarika umutima. Oyaye, ubutumwa nzanye si ubutumwa bukwiye kugushira muri confusion, ariko ubutumwa nzanye ni ubutumwa bwuzuyemo ubuntu bw'Imana. Ubutumwa nzanye ni ubutumwa buvuga ko Imana, umwami Imana ari kumwe nawe. Imana yacu nihimbazwe. Umumarayika rero arabwira Mariya ingene bizogenda, ingene bizoba, arabimusigurira ko azobyara, azotwarana nako, akabyara umwana w'umuhungu, hanyuma azomwite Yesu. Mariya n'ubundi avuga ati nonaga yemwe, reka nsubire mbaze, ibyo bizoshoboka bite ko nsama inda jewe nkiri inkumi, narizigamye, ntazi icitwa umugabo? Ibyo bizoshoboka gute? Jewe kuri ino myaka mikeya mfise, kuri bikeya maze kumenya, ibyo banyigishije ku ziko, nuvuga ngo haziko, muri ya ndero ya haziko, ibyo nabwiwe, ibyo nigishijwe n'abavyeyi, mu byo banyiganiye no mu byo maze kwiga na maze kumenya, ntikibaho yuko umuntu atigeze amenya icitwa umugabo atwara inda. None iyo nda nzoyitwara gute? Mbega bazoyitransfera mu mayinite? Mbega nzoyisama mu muyaga? Mbega bazoyintuma? Mbega bazoyintera niruka? Bizogenda gute? Umumarayika watumwe n'umwami Imana, ndakwinginze n'ubu usubira uduge kw'ijambo, untumburane, kuko jewe ibintu mbwiye n'ibintu bisiga ubwenge, n'ibintu ntatahura, n'ibintu ntumva neza. Ndumva bitariko birinjira, numva inzatsa gusa, mbona inzatsa. Ibi bintu mbona umengo ntibisobanutse, ingene nzosama inda nkabyara umwana w'umuhungu nkamwita Yesu, ariko ntazi icitwa umugabo. Umumarayika ngira ngo mwijuru ho kumva
kumbure birakunda, ariko ino mw'isi ibyo maze kumenya, ino mw'isi twebwe tuba marayika watumwe n'umwami Imana, yewe marayika Gaburiyeli we, ibyo bintu ino mw'isi ntibibaho, ntabyo nigeze numva, nta n'ibyo nigera mbona, ngira ngo bizoba bitanguye kuri jewe. Nabarumbwire nawe urumva ko ibyo bintu mbwiye ari ibintu biremereye, bigoye kwizera, bigoye kwemera. Nabarumbwire bizogenda gute? Yewe marayika watumwe n'umwami Imana, mbega bizogenda gute? Jewe nzosaminda gute? Mbega bizomera gute? Si ibyo byonyine gusa, ahubwo mbega hoho kw'imico yacu twebwe Abisirayeli, umukobwa atwaye inda y'igitwarire kwaca aboherwa ko urubuye rw'urunogo ng'urusyo, hanyuma agacagenda agatabwa mu gisumanyenzi, kwaca ategwa amabuye, kwaca atigwa ubwo gupfa. Mbega jewe bizogenda gute iyo nzoyitwarira hehe? Nzoba nambaye ibara, kazoba kabaye, kandi ibyo bintu mbwira mu marayika erega hari ico bimbombya. N'umufiyanse wanje Yosefu yarangoye akabona mfise inda, azoca mpeba. Ibyo kubaka bizoba bipfuye, bizoba biheze, nzoba mbaye akamenyo, nzoba mbaye iciro ry'imigani. Jewe ndumva ivyo bintu bitoroshe, bizogenda gute? Naho mbwira ngo nagira ubuntu, naho mbwira ngo nagira ubuntu n'umwami Imana, umwami Imana ari kumwe nanje, ibyo bintu bizogenda gute? Nsigurira marayika watumwe n'umwami Imana, binteremo nko gutera umutima urushinge, binteremo nk'ubicisha muri serumu. Ndagomba kubyumva neza, ndagomba kubisobanukirwa, sindabyumva. Nzokwigwa hehe? Mu muryango bizogenda gute? Bazovuga ngo naramaramaje. Jewe nzosigura gute iby'iyo nda izoba itwawe ntafise umugabo? Bizogenda gute? N'ayandi majambo namwe murabyumva ibyo ari gusiguza umumarayika. Hanyuma rero umumarayika rero arasubira aramubwira ati umviriza, bizogenda uku hemu yarazokuza ko bwiza bw'Imana n'ayandi majambo twayasomye. Imana yacu nihimbaze, mbere ngo nico gituma uzovuka azokwitwa umwana w'isumba byose. Imana yacu nihimbazwe. Mariya rero amaze kubyumva, akumva neza ibyo umumarayika amubwiye, hariho ikintu cyanezereye. Nubwo yumva ko harimo amarisike, ariko kubera ko yari asanzwe yubaha Imana, kubera yari asanzwe ari umukozi w'Imana, kubera yari asanzwe afite n'imigenderanire myiza n'Imana, kubera yuko yari yaraherebye ibyizigiro byiwe mu Mana, kuko yari asanzwe avuga ati jewe nahisi yonyanka, naho byoshika imiryango ikazonyanka imoye kino kintu, naho byoshika nkazokwitwa iciro ry'imigani, ariko ko ari Imana ibivuze, kandi ikabivuze ngo nta jambo Imana ivuze ribura ubushobozi, ribura ububasha. Naho byoshika batungana bakazontwenga, naho byoshika agiye kuvoma bakazondaba bakazonzomera, naho byoshika n'uwo twari dukundanye yagomba kuzoca anshira mu rugo, Yosefu umukunzi wanjye, naho yoca mpeba, ariko ko bivuzwe n'Imana, kandi iyi Imana nkaba nzi ko itigeze intererana, kandi nkaba nzi ko iyi Imana itigeze intetereza, kandi nkaba nzi ko iyi Imana itigera imaramaza, ko bivuzwe n'Imana. Ehe, ndi umugurano w'umwami Imana. Iyo Mana njye nivuze ibyo bintu, nanjye ndi umukozi wayo, ndi umushumbakazi wayo, ndi umugurano w'umwami Imana. Ibivuzwe n'umwami Imana byose kuri jewe, naho nobona kumengo hari ibyo nzohomberamwo, ariko ko bivuzwe n'umwami Imana, nanjye nkaba ndi umukozi wayo, nkaba ndi umushumba w'umwami Imana, nkaba ndi umuguranokazi w'umwami Imana. Nibimbere nk'uko ijambo ryawe rivuze. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nibuka inkuru imwe twigeze kwigishwa n'umukozi w'Imana araho, umupasiteri araho, avuga ngo yigeze gusoma igitabo cya komantere nyine aba bantu usanga basigura izi nkuru zindi zisigura Bibiliya,
bisunze imico ya kiriya gihugu, bisunze n'ibindi baba bakoreye ko. Hari n'abafata ingendo bakagenda hariya bagiye kuronderayo amakuru no mu mabibiyoteke yaho no mu bindi bitabo bitandukanye by'imico y'ikiyahudi kugira ngo bashishikare gutahura neza Bibiliya. Aravuga ngo Mariya ngo muri kijya gitabo ngo rero yasomye ngo havugwamo yuko ngo Mariya ngo igihe cyose kuri aya makuru yari asanzwe hari ko hazovuka umwami, hazovuka umucunguzi mu Bisirayeli, azocungura ubwoko bw'Abisirayeli, azocungura amahanga yose. Rero ngo aya majambo igihe cyose ngo yasomye cyangwa igihe cyose bayasomye ngo yahora ngo afise ngo umutwaro, ni komantere ga ibyoyi, ngo yahora ngo yama ngo iminsi yose ngo asenga avuga ngo washo urumva ngo yarakunda abana cyane ngo Mariya, ubwigeme bwiwe ngo yarakunda abana cyane. Ngo rero bakamavuga ngo gushoma abasha ngo cyo gihe ntazoba ndiho, ntazotuma ndanamuterura washo nkamukikira wowe washo ntazotuma ndanamuterura ngo Yesu nkamurera nkamubona wewe washo ngo noba ntewe biteka ngo mbega iteka noba ntewe. Harahiriwe abakobwa bazoba bahari ico gihe bazomuterura bakavuga ngo narateruye umucunguzi, narateruye umwana w'Imana, narateruye Emmanuel, narateruye Yesu, narateruye umwana w'isumba byose. Harahiriwe abakobwa bazoba bahari ico gihe. Yesu yoba nanje noba ndahari ico gihe bashaho. Yesu tuma nanje nazo tuba ndamuterura ngo ntiyiyetura ko ngo muvyare. Yavuga ati iryo teka rirandege, ariko mugabo basi no tubona namuterura byobyo gusa. Ibyo bintu ngo abaho ngo avyiyaturako, ngo abaho abisengera, ngo abaho abisaba Imana, ngo abaho yumva yipfuza ngo kuzotuma amuterura. Rero kubyipfuza, kubisengera, kubyiyaturako kongewe ko kuba umugurano w'umwami Imana, kongewe ko mu yandi majambo kuyubaha, kuyikorera Imana hageze kwishikana isezerano ryayo irabye mu isi isanga hariho deja uwamaze kudepoza kandidature, uwamaze kwandika novuga ngo lettre de demande d'emploi yo kubera intumwa y'ijuru ngo ibyare umucunguzi. Imana isanga hari uwamaze kugirane kubyipfuza nawe batayabyiyatewe ko mu buryo directement, ariko mugabo Imana iramushima aba ari we atabyara umucunguzi wacu Yesu Kristo. Iyo ni komantere singaha muri Bibiliya, kandi murazi yuko hari ibindi bitabo byinshi kumbure bisigura Bibiliya twama twasomye bikadusigurira Bibiliya. Rero iyo nkuru niko yavuga. Rero Mariya nubwo yumvise ibyo bintu ari ukuvuga ngo ari ukugira risiki, ari ukwiyemeza amarisiki, aravuga ngo ndi umugurano w'umwami Imana, nibimbere uko ijambo ryawe rivuze. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, n'iri jambo kuko turavugana ko rero rivuga ngo uruhara Umumalayika Gaburiyeli yagize kwa Mariya, kuko igice cya 4 tuko tuvuga ku ruhara abamarayika bagize mu ivuka rya Yesu. Tubonera ngo Umumalayika Gaburiyeli yagiye kwa Mariya. Ibi byose tuvuganye bibera kwa Mariya. Imana yacu nihimbaza. Gusoza kino kiganiro rero ni ikihe cigwa twokuramo? Ni cigwa cyo kwemerera ubugombe bw'Imana. Naho twoba tubona umengo ubugombe bw'Imana bugomba kuducisha ahantu tuzohomba ibyacu, naho twobona yuko iby'Imana iduhamagarira ari bizoduhombya ibyo twita inyungu, ariko kubera yuko ari Imana natwe tukaba turi abashumba bayo, tukaba turi abakozi bayo, reka twemerere ubugombe bw'Imana, reka tworohere Imana, reka twemerere Imana. Imana ntihabeho bradoferi hagati yacu twe nayo, oyaye, ariko tuyigamurukire, tuyumvire, twemere gukoreshwa n'Imana. Birashoboka yuko hari ibyo wahamagariwe gukorera mw'Imana, birashoboka yuko wowe ufise umuhamagaro kanaka wo gukorera Imana mu buryo ubu canke ubundi,
ukama wumva umutima ukugobera gukorera Imana muri ubwo buryo, ariko mugabo wabiraba ugasanga bigusaba guheba akazi, ugasanga bigusaba kumbure guheba kumbure itunga, ugasanga bigusaba kumbure gutanga ibyawe, nimba ari nko gufasha abagowe bantaho nikora, imfubyi n'abapfakazi, nimba ufise umuhamagaro wo kuja kurara abantu mu maprizo cyangwa se mu bitaro, urumva aho n'ubwiye ngo uronka y'ibintu, ahubwo utwara n'ibyo ufise. Birashoboka yuko hari ihindwi umaranye iminsi biguhamagarira gukorera Imana, biguhamagarira kubaha Imana, biguhamagarira guheba ibyaha, biguhamagarira guheba ibyo wabona umengo ni inyungu, ariko ukaguma utera igere, ukumva umengo ubwawe buzoba buheze, ukumva umengo uzoba upfuye, kazoba kabaye, mbega uzosubira kubaho gute, umengo bizotuma abagenzi bakwanka, niwaheba kuja mu kabare, niwaheba ingeso z'ubumaraya, Imana mwari mutonze mukundana zizoca ziguheba, ugatubona umengo uzoba uhombye ibintu byinshi, ugatubona umengo uzoba ubaye igicibwa, ugatubona umengo ubuzima buzoca bubiha ntibuzoryoha, ukamengo ubuzima bwo mu Mana nta cyiza uzokurayo. Ariko ko wumva umuhamagaro uguhamagarira guheba ibyaha, uguhamagarira kuyikorera, uguhamagarira kuyishikanira, kuyihebera, kwitanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tubonye Mariya yavuze ngo nubwo mbona yuko hariho ibyo nzohomba, nubwo mbona umengo nzoca nandikwa mu bitabo mvugwa yuko jewe cabaye igitangaza, natwaye inda mbere mvuga ngo ni inda y'Imana, ibyo bintu mbona bizongora gusigura, ariko ikintu kivuye ku Mana yanjye mafu uko bizogenda kose, nemeye kugamburukira Imana, ibindi birabisha. Reka nemere kugamburukira Imana, reka nayorohere, reka nemere gukoreshwa nayo, reka nemere ubugombe bw'Imana, ibisigaye Imana izovyimenyera. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, sinzi rero ibihurimwo, sinzi amajwi muriko murandigana, ariko umumalayika atumwe n'Imana akaba aguma kwongorera kubwira ngo wewe nubwo uri muri bino, ariko hari icyo ngomba kunkorera, hari ibyo ngomba kunkorera, hari icyo ngomba kugutuma, hari ibyo ngomba kugutuma, mugabo ukavuga umutera igere. Yewe wa muntu ugumutera igere, reka gutera igere, ahubwo emerera ubugombe bw'Imana, emera gukoreshwa n'Imana, kuko gukoreshwa n'Imana kurimo inyungu zidasanzwe. Uyu Mariya n'iyi saha tuvuga yuko ari umuntu yagiriwe ubuntu n'Imana, ari umubyeyi, umucunguzi wacu Yesu Kristo. Imana yacu nihimbazwe. Kubera iki? Yemeye kumvira iby'Imana imusaba gukora. Imana yacu nihimbazwe. Nawe rero niwemerera ubugombe bw'Imana, niwagamburukira Imana, niwumvira iryo jwi riguhanura rikubwira ngo heba ingeso mbi, heba ibyaha, hinduka, gendera mu kuri, gendera mu kugororoka, nkorera, ndirimbira, vuga ijambo ry'Imana, genda mu maprizo, genda mu bitaro, raba imfubyi n'abapfakazi bashike ko bagarukireko, bafashe, genda suhuza abagwaye, gira ibi, korera Imana mu buryo ubu. Niwabyumvira uzoba ubaye muhirwe, kuko Imana iguhamagariye kuri bamwo, izobana nawe, izoguherekeza, ntizoguta, ntizogutererana, ntizoguheba, ahubwo izoherekeza ijambo ryayo mpaka irishitse. Imana yacu nihimbazwe. Kandi nawe uzohabwa ingero, kuko wemeye ukagamburukira Imana, ukayibera umukozi. Nta n'amajambo rero kuko turavugana yerekana uruhara rw'abamarayika mu ivuka rya Yesu Kristo. Tubona agace ka mbere kavuga ngo umumalayika Gaburiyeli kwa Mariya. Tubonye urugendo umumalayika Gaburiyeli yagize kwa Mariya, tubonye ubutumwa umumalayika yashikirije Mariya, tubonye Mariya ingene yahagaritse umutima, inyifato yagize, tubonye yuko yabajije, yahanuje, yasiguje, tubonye ko yarangije yemeye ubugombe bw'Imana n'umugambi w'Imana, kugira ngo umugambi w'Imana ushike umusohoreko. Imana yacu nihimbazwe. Yabaye umwana mwiza, yabaye umukozi mwiza w'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Niyo mpamvu n'iki gihe
tumuvuga ko ari umuhirwe. Imana yacu nihimbazwa. None rero nawe raba mu buzima bwawe bwa misi yose urabe yuko atajwi ry'Imana mwoba muriko muranigana riguhanura, riguhamagara, rigukura, rigusaba kuva mu bibi ngo uje mu vyiza, uje mu mugabane w'abagororotsi, uje mu mugabane w'abana b'Imana. Raba yuko nubwo usenga, nubwo uri umukizwa, yuko atamuhamagaro mu mutima wowe uri kurahunga, wowe uri kuranka kumvira, kandi Imana igukeneye igutume ikwikoreko, kandi nta mahirwe uzogira, nta munezero uzogira, nta korane uzogira igihe cose uzoba uri kurahunga Imana. Ariko mugabo niwayigamburukira izobana nawe, izokugirira neza, amateka yawe azohinduka kandi ibintu byose bizogenda neza. Mariya byagenze neza, tuzobona mu kiganiro cy'ubutaha ingene umumalayika yaciye agenda kwa Yosefu wa mufiyanse wiwe, agaca avugira Mariya kuri ya nda afise n'ikizoyivamwo. Yosefu yari yamaze gufata ingingo yo kumubenga. Tuzobiraba mu kiganiro cy'ubutaha. Kubera iki? Iby'Imana yateguye, iby'Imana yavuze, niwayumvira izobana nawe muri ibyo bihe, izoguherekeza, izokugirira neza, izogucira inzira, izotegura imitego y'umutezi. Wewe nuyemerere, nuyigamburukire, niwemere gukoreshwa nayo. Ibisigaye ntibikuraba, niwayemerera ibisigaye izokwimenya kandi izobigenza neza. Tuzobona mu kiganiro cy'ubukurikira rero ingene byavuye bigenda rero kwa wa mufiyanse wa Mariya. Hanyuma tuzobandanye gushika igihe tuzosozera kino gice cya 4 tuvuga kuri turiya duce twa nyuma twamaze kuvuga, twingene bahunze bakongera bagahunguka, Imana ibigizemo uruhara, kuko ari umugambi w'Imana, atakintu na kimwe cyari gushobora kuburiza. Mu dusenga Imana. Mwakoze kutwumviriza, mwakoze kudutega yompi, muragahora gutyo, muragahora muri abana beza. Muzoshishikare no mu bice bindi bikurikira dusigaje, turashafise ibice bitari bike. Murumva ko ari ibiganiro, bizoba ari ibiganiro 10, kino naco ni ikiganiro kigira 4. Murumva yuko turashafise urugendo rutari rutoya, ariko mugabo byose bitumbereye kudutahuza ibi bintu by'ivuka rya Yesu Kristo na Noweli nziza. Reka dusenga Imana, twiragize Imana, hanyuma turindire ikiganiro cy'ubutaha. Mwami Yesu, turagukengurukiye cyane kwa no majambo yose twumvise muri kino kiganiro. Turumvise ibyabaye kwa Mariya, turumvise yuko yagamburutse akemera, hanyuma akabona gukoreshwa mu mugambi wawe. Natwe rero nudushoboza, umuntu wese yari yaranze gukoreshwa nawe mu gikorwa iki canke ikindi, akaba yitahuye, akaba avuze ngo Mana mbabarira, gabo ntiryajwe maze imisi ngwanya nanka kumvira, nijwi ryawe none mbabarira, amaraso yawe amureke ko nanje ndemeye kugendera mu bugombe bwawe, ndemeye kugukorera, ndemeye kugukurika, ndemeye guheba bijya bintu maze imisi umpanura. Umuntu wese asenze iryo sengesho avuga ngo aha hantu umutsindwa, numbabarire, ndagomba gutangura urugendo ukundi gushasha, ibintu bigende neza. Uwo muntu n'utumuguza ko imbabazi, hanyuma ushishikare kubana nawe nk'uko wabanye na Mariya, kuko yari yemeye kubana nawe mu mugambi wawe. Urakoze kuri Imana, ibyo ugomba byose nibishishikare kuba muri mitima ikurikiranye kino kiganiro. Natwe bariko turabishikiriza, udushoboze no mu bice bizokurikira. Amavuta yawe ashishikare kutubako kugira ngo bikunde. Umuntu wese azokurikirana bino biganiro ntamere nk'ubutakaje umwanya, ariko agira ikintu aronse kizima muri bino biganiro. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, nk'uko tubisabye tubyizeye. Amen.